Sheri. Ndakwambika isaha. This is watches. Barakibuka. Harerimana Livingstone. Oh. Niwe muntu wa mbere atangiye gukora isaha. Harerimana Livingstone. Yakoze isaha. Yari umubirigi, mama we yari umurundi. Mama we yari umurundi, papa we yari umubirigi. Ubizi gute she? Ubizi gute? Ini. Okay. Be. You regret it. you regret it. Ndashaka kumenya ico kintu wamuvuga ico gisigura. You regret it? Yeah. You regret it. Nubwo warize. Nubwo wize wazi je narize change cyane. Ndabizi ko narize Washington DC, Washington Diba, Washington Dinor, hose narahize. You regret it. Kora byiganye na Obama na Trump. Niyo mpamvu naguhise mu ngumbe mugabo. Ube chef urugo rwanje. Thank you. Chef. Ndakunda cyane. Ndakunda cyane. Naho isi tabitahura. Naho abantu badatahura. Akico nzi nuko ndakunda. Ndakunda. Yes. You know, utankunda jewe, you regret it. Nivyo naciye mu bintu byinshi, naciye mu bigaragazo byinshi. Fata nabi, urankubita. Shit. Ntabwo nzigera ndagusiga wenyine. Ntabwo nifuza ko noguma mbayeho uko ndabaho. Ariko ndabishima uko biri kose. Hama kindi naco bijyana urugendo. Shit. Cyamusi ko wafashwe na bijya bintu. Byagenze gute kugira ngo bize giturumbuka atangora nkijya urugwaye. Ije ni ngwara bayita circuit logique. Circuit logique no kuvuga ngo iyo circuit logique yo gufasha mu mutwe. Utura oriental mentalement. C'est ça, un circuit logique. Byaranteye ubwoba. Gushika numva ko nihebuye. Ca ntangura kwiyumvira ati mbega umugabo wanjye azohava agenda umunsi umwe ntagaruke. Hari sizana sedanye umwana wanje w'umukobwa. Ko atora nka diploma atarihuri. Bega umvyaye wabuze. Umwana wanje namubwira gute? No. Never. Nta muntu numwe zo kuvyaza. Nijeje nyene zo kuvyaza. Kuko abandi bakuvyajije you regret it. Niyo mpamvu nije zo kuvyaza. Akabebe karaji gitumbura n'icyayi. You regret it. Urakumbuye igitumbura ndaza kugurira. Igitumbura ilindazi. Okay. Ilindazi. Ndazi igitumbura langu ni la bebe. Ya ubushira mu ndagukunda. Cyane gusumba kubitsa. And me you regret it. I'm so ndafise audience na nani na mairie de la ville ndafise ndagutwara tugende kubonana ndafise audience na mairie de la ville nze kwitegwa ndafe tujana ya n'umushikiranga jajejwe ibishomeri ndomwereza umugambi wo kwiteza imbere Maya yabe attention Kilibambe ne bouge pas. You neglect it. Webe turaje ubwo burababwira baradutegurira umukeke. Ego.
muri 10 minutes tuzoba tugushikiriye. Sawa nta kibazo. Babwire baradutegurira. Feria, uri kurateba. Ndaje. We nawe uri kuraraba ibiki ko mbona uhengeka izosi nyine Turange. Sisira kurya atari gikomera. ariko kuraba mu maguru ubundi wabeze ngo ariko Ehe, indaya akazi karatanguye. Isaha zirageze. indaya ninde wa mugore we Indaya ni mwebwe. Nigiki mutazi. Mugenda mwiba abagabo b'abandi bose. None hajya mugabo wanje mwebwe azobamarira. Ona huyu. Nyaka. Ndakubaza ikibazo. Aho buziri kuraja. Uri kuraza uza gutera inzinduru mu rugo rw'abandi. Ndababwiza ukuri utesha umwanya. Muri wa karede hariya haruguru. Murabyumva? Reka ndaba mbega umugabo ndamubwira. Muri wa karede ni mu hoteli? Ni mu kabare? Hari ahandi ugwaye? None akari mu hoteli no mu kabare. Bikujya he? Hari umusi namenya azohunguruka bazoshira ku iminyari. Ubwire mwiratira buzoja hasi. mada Musigare mutembina. Nuko ntari umugore w'ikirova nkamwe. Nogiye kuba nkabazobakorera akantu. mada nimba wananiwe no gufata neza umugabo wawe rindira ngaha batoto ndogo totosho turamuzunza tukamumana tukongera tukamuduza Kikamubwira. Ahubwo nagira rero disi ariko ibyo ngaha navyo ni bimwe gusa. umva rero ndakubwira urabe ibyo uvuga kandi Enyera sesa urabe kubwire na wewe. uri kumuvugana Reka kuza gutesha umwanya abantu. Ufisi yo turiko Reka ndabasigira ijambo wewe udusigira iki murananiye gufata umugabo wawe neza turamufata neza. Mutigara mutahana. naratamutahana bisigura iki twamutahana hande umvize ndakubwira hajya bigenda guca mujyana natikaza abya arishashikira gusa Ayitajya. kandi ikindi naco iga gufata neza umugabo wawe ubusanze muhire iga gufata neza umugabo wawe ureke kugenda uratukana n'abantu bose ubonye kuko ntitugaburana turisha nta kindi umugabo nawe uzogenda upagasa muzura muhazira Chawo ziramugenda mwico kiguturiya cawe. kandi yakwigwamo kandi n'umwana kawe ko kwigwamo Oya ariko avuga ngo Iraje ku kwigwamwo hari ubona kandi ngaha mu mugongi wanje umubona he Sister umubona he Ngaje agiye kwishengera. agiye gusenga nage sha ndasengesha. Twebwe nta mugabo wawe dukeneye gutahana icyo tuba dukeneye n'akanoti gusa. Reka kutwinjira mu mayishasha. Amasara agerekana n'abana n'abadutera n'inyako. Ugende Nicyo bakunda mwebwe. Nzobadunda. Nta n'umwe apima n'ibiro 60 muri. simima ni 30 ariko umugabo wawe naramutwaye umugabo wawe Reka abo n'abadutera n'inyako. Bahaza batuma tutaronkana icyo tugiye kurondera. munzu kaza turaje Sigarondera urwo rugo nawe turaje. Amasara agiye yakugusa. Abo bariko baratukana iby'abakuze. Kwani winjiye mu nzu kumvugisha cyane. Nyarukanga urabona kuva wapfiriye nabi. Mama. Umugabo wanje uri kumujana he? Arampanga. Ngo mama uri kumutwara he? Ndiko ndamutwara iwawe. Gouverneur. Ibyo vyibuzamu. Umufise ko n'ubushobozi. Tugiye kwa guverinema. Guverinema. Ngiye kwa guverinema. Twanitse imbere y'amategeko. Imbere yawe n'umwana ariko n'umugabo wanje. Ndahasha kubera umuzamu ndabihaze. Nayo mbere umuzamu wawe. Nanyi simbuzi ikindi ndamubani. Niyo mpamvu wamugize kirafo gira kubera umuzamu mva imbere. Mama ndakwinginze n'ukunda kuba. Ndakuba ariko ku mugabo wanje. Wopfa umunigira ngaha. Wopfa umuni ukamanika. Nanjye ndabizi kandi Kampapu. Mama. Utangwa ninde? Mama unigira ngaho ukamanika hajya hejuru. ushaka ko ndakuniga. Nukuri shaka. Ndabishoboye bibe. Je shaka unige ushaka. Maole na vandame. Maole na vandame. Maole na vandame. Maole. Subira ukore. Subira utuza nkaho umukore. Umfana ngaha. Hari ibyo mwihaye. Subira. Mama. Mama. Umva ndakubwira wa mukecuru. N'uwundi munsi umubona uyu nk'inzira ija mu musigiti
ukatira muri ego komba ya mwisho nanje gutora umwana wanje je ntacu namuvuga hajya ntunyibutse ibyo wakoze wa munsi ntubinyibutsa no gukora asase kumbe mama ubwiza ukuri wewe mama kuya mbio shit inde umbana hosh hariya muragapfa mu ruhoje mama nishaka gutwaye kazi wawe umukecuru gutwara nk'umwana umengo utsinze beri we nibi usiga ufatwa nk'agahene nyene bagiye kuzirika hariya mwisha oya danukuri umva yaje reko ashobora namuhungura ntabwo aragahene uyu n'umugore wanje my baby my wife my gitumurangano my mama mwarimu mayaga komba mahole na mama mama ari kurasha urabaye mushabi komba mama aya ni amasaha y'aba guverineri tuja kuri beach ngo mugenderere ngo maje kuri beach ariko ndagusabye ntunze kujana na mama sibyo ntunze kujana na mama oya nawe ugendana n'abatamakazi kuri beach ntumwemerere n'ukuri usa neza cane argent de poche urayifise nafite argent de poche argent de poche je baranzi ni cyamamare ndi regret it okay sa uza kugaruka hakiri kare uzoga ntuze kuntesha umutwe oya regret it ntabwo ndaga eswe segishika gifise ibitama wiruke magogo ntasiga yandi nyoko bukwe ryari naramuhashije mwibarabara mama twarahuye ngo turi ndaya ngo mama yararumbishije mama n'indaya abana bose biwe turi ndaya ibyo cyose ndava mwibarabara ngo ugenda wambaye neza ngo umugabo wadakora yishinga kuborerwa hariya yisobako ngo genda urabe ngo na mwene wanyu ngo afise inda ngo mwirirwa mubesha ngo niyo umuhungu wanje ngo umusaza aratera none se umugabo ntakomeye kugira abagwaye ashare kajeho papa keve yananiye shangaho ubona ni hatari akaboregwe uburaya indaya ziraho zozo ryari zarakubise mama ukabare abakobwa b'indaba hariya hiki mama ambyara wagira ninde wundi ahangize ngo ndaje ngaha nsanga bako baravuga barampakije mwibaraba ngo umugabo nimba ndamushira mu ibi binyebete bya aho erega bakameje rero ga gusa twaragowe ariko Imana yavuye kuturwanira tugire nawe zuramwikura ko nyoko uko apana kuguma nawe wirekera ndamwikuriye ko gute erega n'umuvyeyi wanje umunsi umwe nzogitikura ngikijya oya nukuri n'umuvyeyi wanje ndaza kumwuba ko shoko kubita mama shoko kumukubita wewe waramuvumiriye uyu munsi ufise inda bakuvuga kuri ndaya uwo mwaje aho bamvuga ko ndi ndaya kuko umugabo yirirwa bwenda avuga yuko nase kumuvyarira umwana agira kabiri nanje sinzomuvyarira umwana atarahinduka kwanza reka nigendere nimba nshaka amajeko nje ko yankwa muhisha ese nabonye wowe huga imbere kari yagiye ku ishuri reka nje kuraba keve n'ubuguruguru bwiyo nawe nyene mpava nsanga sinze amabuye yirirwa aratera nazoba se kugasaka ndakura aho yego cyewe cyane cyane mu byambere gusa we nawe sinzi ko wari warigeze kubona wari waratevye bakora umusoro ngano uko ubwanwa bungana uko suku oya hajya umuntu agira ubwanwa bivanye n'ukuntu ameze ntibiraba imyaka ntibiraba igihe urashobora kugira ubwanwa bwinshi ufite imyaka 15 wewe ngaho ufise ingana agenda cyane mugeni ntugire ikibazo none ufise ingana niba je mfite imyaka mfite ingana mengo mfise 25 25 sini 5 ufise ingana jewe hari umukobwa avuga imyaka yiwe urumva ngira wenda azikutuka seza oya gusa ni tweet ega umukobwa si byiza ko yamavuga imyaka yiwe hari gihe uwo yemera cyangwa ukayiha ibyo ntacyo nakitwaye gikuru nuko mba naragushimye nawe ukaba waranshimye ibyo ni ibintu bisanzwe y'imyaka ni ibintu bisanzwe cyane ngira nawe wari bwakunde cyane nawe ni byambere kuko urafise umu ex ndafise umuhungu twakundanye nicyo gituma cyagiye nakubwiye ati ntuzoze umbabaza nk'uwambere oya na jena urazi ko navuze ko nazobikira mugabo jewe ikintu kiharije wombwira ikintu yoba yaragukoreye kugira nanje nikize kinshikire ngo nanje ngwe muri ere
twaragiye mu rukundo ndamukunda by'ukuri urumva gukunda by'ukuri ariko birangira mpemukiye ukumpemukira yampemukiye twatumye nasubira kwinjira undi mwana w'umuntu ariko ntacyo nanjye ikintu namukoreye n'undi mwana w'umuhungu wese aho uzoba ari hose cyangwa umubona uwo mu ex wanje azovuga ati gukinisha umutima w'undi mwana ni bibi ikintu wamukoreye nara ntiyampemukiye urumva ari ikintu wamuciye umukorera ikibi oya nawe yarankoreye ikibi nijo cyagiye nakubwira ati ubu uje mu rukundo uje kuko jewe sinkunda byo gutumwana none se ndiko ndakubaza nti ico kintu cyatumye umukorera ikibi kibishe yagukoreye nawe ico cyayagukoreye iki kimbwine nanje sinze ngo n'iryo kosa kugira ngo nanje wowe urabandanya n'urukundo rwakuzanye si sawa ico naco ubujya abahungu muragoye kwizera nzokikubwira nibukebuke nawe ndashaka kwiga ko sindakwizera 100%, ndashaka kwiga ko nzokubarira jewe unyizere gusa iyo ukimbwira kuko aho urazi unsize muri kabaza simenya ngo haraho usanga nani nakiguyemo nanje ntakizi mugiye ukimbwira muga ntaco ndizere kuzabindi sawa irinde kumpemukira nanje nzirinde kuguhemukira nzirinda kukubabaza wirinde kumbabaza kugira vyera nta kibazo gusa ubwoba gusa nahora kubugira ufise ubwoba bwite ntumbona kandi ndagukunda none ufite ubwoba kubera nyine ako kabazo nshizemo guma nibaza ibyo bintu wamukoreye cyangwa ushaka kumpemukira nawe ndakubwiye shira umutima mu nda icyo kibe nakimukure kuko nawe yankoreye ikindi kintu ineza yituguye indi nabi yituguye indi niko biri ariko ngo si byiza no kwihora sawa umwe wese abifata uko avyumva si sawa kandi nagize amahitamo yiwanje atawumpanuje atawungishije nawe gusa nzobikubwira nibukebe kandi ikindi nacyo be nshaka amahera kugura amavuta nta kibazo amahera nzayaguheje nta kibazo oya ndashaka uno munsi kubera ku mugoroba hari n'umugenzi afise anniversaire nshaka kumugurira ikado nza kumuha nangorane amahera ndatuko sinone wari wabimbwiye hakiri kare ndaza kuyakunikira kuri iyi kaje umugabo nanje be nzere yuko ukubona nanje atakinda kumbanirako nzere nawe kutazonyima ninagusaba nzere kutazombanira unsabi none abagiye mu rukundo n'abagiye mu rukundo wewe duhurira umukobwa nanje ndi umuhungu kubera iki tutokundana n'umuhungu cyangwa nawe ukundana n'umukobwa mugenza ndakubajije unsabi ni kugira ngo dufashanye icyo nawe nashobora kwishikana none cyo kintu utavuga je navuze nkeneye amahera y'amavuta ko ntakubwiye ati nkeneye amahera gusa nakubwiye nkeneye amahera y'amavuta nkeneye n'amahera nguri kado nkadona umugenzi wanje afise anniversaire we kutovuga icari je nawe ndazi kutari umwana umubiri urazirahinduka sibyo nanje vugana umubiri ni wangora umubiri nyene warahindufashemo none nkivuka nari mfise amabere uwo mabere ntiyanazi ndakwicomplika ndazi nawe nkuru umwana muto ntavyo ugomba rero kuvuga nawe uracumva ntacyo numvise kandi ntukansaba ibintu udashobora kuvugana ntabwo no gusaba ikintu ndafise ntabwo no bishobora nakubwiye nanjye n'ibyangora umubiri ukangora nawe uzofasha kugira ngo umubiri wanjye usire utekane si ibintu byo none urukundo wasabye sinarukwaye ikindi ushaka nibaza yuko ibyo byumvikana atakigoye kirimo jeno n'ivyo bintu utambarira nta kigoye kiri mu rukundo wararusabye nararuguhaye urukundo nakubwiye umubiri ngoye guma nsubira mu mubiri ngoye nako nawe uzonyiganiriza nzogutunganiriza nakwigira umwana nzogutunganiriza uratanguye kwigira bimwe by'uwa mbere yangira si sawa ubu rero kuko ndagusabye amahera urumvise yuko nawe hari ibindi wonsaba tegura mariage twubakana nimba ari byo shaka waciye umukorera ikiwe kuri agusabye ibintu nk'ibyo none yabisaba nkande tutarubaka ibyo ku bantu bakundanye nibatse ko atangorane ku bantu bakundanye urukundo rusiguriye rusigura gushikana nugutegura kubakana none no kugira noneho urampaye mahera ibisigaye navyo ntuvyitiranye n'urimwe nzokubwira nibukebwe nico gituma nakubwiye sindakwizera ndacakwiga bukebwe sinoca ndakugira amabanga yiwanje yose sawa
nta kibazo mugabo kumbanira n'ibyo twashinze uragenda urondera abatakubanira ku mapave nimba ari go rukundo washaka The Bible say that. nuko ibintu mpagaze n'ibiki by'ukuri Nta kuningene pastor yobesha. Bijya byari mu isezerano rya kera. Timoteyo 5:6 haravuga neza ngo icyo umuntu azojya agafungura nikigaruke ntabwo ari icyaha. Nta kuningene twigisha kwikambara ari icyaha. ndavyuma muga ntabwo ari kuvugiramo pastor ariko arasigura Pastor ntabwo ari imana. Niyo mpamvu abagore benshi mwama mufira mu vyumba by'amasengesho ngo baratubwiye. No, that's not true. ndavyuma muga ntudusubire n'ukuri niya nikosa wakoze umukozi w'Imana ariko arasigura umwumvirize neza apanga uzavuga byarenga iby'iwawe n'amakosa she byambabaje nuko Pastor atwige. Moi je suis intellectuel. Aba intellectuel ni batubesha tuvyemera. Ambwira ivyanditswe kandi ndabizi. The Bible. I have the Bible this in my text. Okay? Ushutunga ausha umugore. That is the Bible say. Byanyoheye ndagusabye sibyo ubundi musi tugiye gusenga utoze wumva ibyo pastor ariko arakubwira ureho kuvuga iby'iwawe uze wicara utekereze nimba azokubwira ibyo uzakuvuga byose uzurabyemera Nta kibazo. Okay? Kuko tudakonje cyangwa ngo tubire Imana igomigirene itudawe. The Bible says. Sawa. Abantu benshi ntibakonje nibabize. Wewe basi bira. Bira basi. You regret it, my wife. No. Yesu Imana yonyene yaremye yakoze imisi 6 ku munsi w'Imana irafata konje mugabo wewe kuva ku wa mbere upomporana kugeza ku munsi w'Imana nana konje wofata uyu no munsi mweranda umunsi w'Imana aho umuntu agenda gushimira Imana mugabo wewe rakuno wiyambika utumini gusa ama parti jaune yose ari hanze isazi nizo ziguma zigusomagura uzobona ibara yuko tude muriro uzoja mu muriro ntani uzokwaka kujya hajya uwo mugabo we bujya barakudutumye cyane I'm prophet. Baby, let me get it. I'm prophet of God. Ndi numwa Imana. Gira umugore wawe. Nimwe mu Imana. Umugore wawe. My wife, look for my life. Lakuno yambaye my baby. Yeah, kubakana n'umusazi. Abantu barakumugabo ari umusazi. I'm not crazy. Uwimana iri mu ijuru. Yoraba jewe na wewe nina ari umusazi. Wambara imerereza umunsi w'Imana wo guhimbaza Imana. Umviriza wa mugabo. Iyo ngira ugwembe nagufuma ndagukata. Uratse ko bimenyereye. Ugira iki? Ukora iki? Mukate turaga. Mukate wani bara. Mwaramenyereye numye ntekereza ku mugabo njye subutu bururuke. Rukanyu bururuke. Kirakonje. Imbwa ntibura sebuja. Mwaramenyereye aho cyose umutuka musubira. Udusubira ku mutuka mugabo. Marayi. Imarayi. Yes. Sawa. Uri maraye jana kwijana. Kandi maraye satania. Umva akazi ndagaha agaciro kubera niko kambeshije. Nawe rero acungana n'umusazi wawe. Agaciro umugabo wanje. Umugabo wanda magaciro atari wanje nyoko. Ubona hano mu agaciro atanshorera. Agushore wowe amara yawe amaze. Biragushage genda mu ngoro y'Imana. Yes. You beat me. Duchafritse umunsi gusa. Epuzopfuko. Zopfira nko maya bawo ko muri hinduka wenda mukobwa ndakubwira ikintu uyu musi urabona ko ufise umubiri hari umusi uzoja ku gitanda cya preserejo zo kwicaraho aho umuntu azoza ukamubwira ati ntugende uhuye n'umwaka kuna munsi aduca ko tuvuye gusega we mureke ariko arabona bijya binyo by'iwafise bijya bivodo hari umusi azogwara hamwe azoja kwa muganga ukaja kumuraba mu bitaro ukuva akakubwira ati herega ntuze ntunyicare ko naje nari umuntu nuko bizogenda you regret it ngo ndakata n'ubwembe yari kumbona subutu baramenyereye ayaze byinshi nashaka umpanure urabona umuhungu wanje tarasisi ngina meze
Zasisi ugenda mubu. Barangene bamugize ikiwerewere Mana nururofa rwibereye. ngo ngaho Waho kabisa. nagomba mpanure nashaka je ngende kwitwara kuko umwana wanje ageze habi nanje numva mbabaye ku mutima ndarushe ngende kwa peje ndabitwarire babafunge Burya hagiye uri kuraraba burya kuba pesha haremegwa ibintu by'imiti. Na bintu by'uburozi byemegwa imbere ya opeje. Nivyigera bibaho. Ahubwo none ko biboneka erega biraboneka none umwana wanje sinzomutwara wewe kuvuga biboneka na cemeze ufise urazi je ugiye mbwa wanje ruvyogo. Ugiye mbwa wanje je ruvyogo. Noronka umufumu azi gukora neza. Novuga nage nanje kurugira kujya. Ibangage nyuma no kwibira wewe. Ejo inkoko niyo ngoma uzogenda kwikomine umviriza ndakubwira ndakubwira umviriza jana nagiye no kumupfumu aje mbwira ko rega ko bwango kamuroze gato uri kuranyuma mwese nigeze ndabyemera none buvuga ko ndagafashe mana jumana navyara twari namezi 9 nkamuvyara ku macungu namwisi berejanje rega ku mugongo bakamugira ikiwerewere burya mugoro ujya igenda niyo yibyara nazari cyangwa kwa muganga imuhitane ego kweli muhitane umwana wanje umviza mbaze nakubwire ujya anu umwana wundi nyamba ari umwana wawe umugabo n'umwana wundi mu buto byo ntiyo baramenye umuntu baba baragendanye umvere wonda kubwire je rero genda urondere yo convocation ibi navyo kuvuga yuko ujya mukobwa indayo muhitana we nuri imana abagabo baraza bagapompera umwana wanje abona umwana wanje n'umuzamu jere kangene uri kurarira no ngubona gaje no kubwira no kumarira iki wewe nuko atari wewe yaba yari wewe ari gusumbya ndamubiterera umfesero byikoze je nditayire none no hanura umuntu ari kararira none hanura ndaguhanure ahubwo mbere bikunze nejoza kumitana nkagenda kwa opeje tukakiyo convocation tukayizana nawe byo kuvuga ati ngo iyo ndira kamuyitana nubaye imana ukubera nawe igihe umuvyarani yaguhitanye urumva je rero ndumva ngaho uri kurancanga amajambo nkaya nanico no kumarira je mbere ndigiriye nabuzo mpanuzi nayagomba kuja kugira umugabo w'ikiwerewere nibirofa gusa ariko mana wowe ni uri nyishu ujya mugoro ujya ku mwana we wanje je uzamorera mana uzamorera Maki amahoro meze neza mama ego cyane ndageje cyane kubona ndageje cyane sari neshwe zakunda fasha no kuri ibikorwa byinshi nari maze iminsi mfite ibikorwa byinshi cyane ndamubwira ama ndavuga ati uno munsi ndaza ko naza kukura urakoze cyane ahubwo reka ntinyazanye cyane sambe nyinshi kugira ngo inteke n'ingoga ucuke ndafungura mafi nukuri ndaryohewe mbere narinzi ko ntava ndagusanga ngaha narinzi ko nsanga wagiye gusenga ni mama nagiye gusenga napfuyeyo hano kandi ndayisome bwira nteke bwira umugabo wanje afungura naho zirondeye utevye baje oya ngira ucuzijya ku mugoroba oya nzite bisomye umwanya muto n'ukuri none mafi byagenze gute gashaka ibyerekeye iki mama ya miso yacu twakora wa munsi uri kuri wa mutima nagusigiye kugira ngo ushobore kugira gukorora yanda mbona nta nico wabaye mbona ujye mufumu yamaye umuti kwera ni muganga akomeye gose urabona ngene utigeze unagwara mbona usa neza urabyibushe umerewe neza mbona ujye muti umeze neza yaravuye atangorane nimwe mama umuti warawumpaye kandi arawakiriye bya muti ntaco wangize sa ntaco wangize ujya mu n'umuganga ugenda mwizeye n'ubundi ntaco wari kukugira ntiwari kuremba ko yambwiye ati izovayo neza yose bayiterure nk'umuntu ayiteruye ayishira pembeni hama umuntu wawe azoguma akomeye atangorane nimwe yarabimbwiye kwera yarabikubwiye ariko ntawo nigezenya so
mbabarire n'ukuri ntawe nigezemo kasi nakubasha ku musi w'Imana mutowe ntawe nanyoye no kusisa namuze no kubusesa ariko mafi kubera kujya mututawunyoye kubera kutawukoresheje mbwira igituma utawukoresheje mama imbanyira afise nyeneyo kana aho iyo barayekanye nawe nyine yoyekana sinshaka ko icyo caje ukorinda ariko berize imbani ifise nyeneyo nimba atarujya musazi nzi nimba ari uwundi mugabo ushaka kumbwira ko yari guteye iryambanyi atarujya musazi w'iwangu ni umugabo ariko nukuri kw'Imana ngene twavuye ngaha tuvuganye neza ukanyemera umuti ugiye kuwukoresha basi tureke ibintu bya black mafi genda mu nzu unzanire uwo muti basi je ndagufashe ukuntu ndakwereke ukuntu wowe kuko ivyo byose uba waraguteye ubwoba kubera uri wenyene ngabo uko turi babiri ndazi yuko uza kubunywa neza mama ndakubwire kangahe umuti naramaze kuwuta warawutaye narawusheshe ariko urazi nyene uwo muti wanzivyo wewe ariko mafi ibyo bintu uri kurigira nibiki umuti naguze amafaranga ngana kujya uraza amatike narishe mvanga hano no gushika mu rumonge nje guhiga umuganga ashobora kundangira uwo muti urafashe neza na neza urataye ariko mafi kubera kuri kubifata nabi nuko ubuzima ufise wibaza ko bizoherera he raba mwene wanyu umugabo w'u ntakiri imborerwa ubu asigaye ari umwana mwiza yarakitijwe ubu afise ubuzima bwiza uzoguma ndiko ndakuronderera kazoza kiwawe mugabo woguma wibohera ku musazi gushika ryari mama umugabo wanje n'ukuri nivyo rafise akagorane ariko ntabwo ari umusazi cyane sa cyane nawe waramaze gupancika usigaye uri umusazi mbenda kubaza aho uri kuravuga ngo umugabo wanje aho ndiko ndaca hose abantu bose baguma bantuka muri maraya muri iki kubera babona ufisinda y'umusazi ubu umwana bucubyara uzomwandika ko perenkoni aho numva ko bikubira nakumara mama ntabwo ari perenkoni none warahari papa wiwe ufise ninde ashobora kugutahura yuko ujya musazi ariwe yaguteye inda ninde yabitahura mama naho utontahura ababanyi bose ntibantahure mabukwe ntantahure ndafise Imana yo mwijuru yo yishobora gutahura ivyanje kindi naco singombwa ngo isi inkunde canke abisi bose bankunda naho nawe wonyanka ukanyankana n'ibyo byose ukanyanka completely Imana yo mwijuru yoyo ikaguma inkunda irahagije mama byo bihagije ariko gamana berize ibintu uri kurangirira abana bari kera gamana yes kubona umwana umuntu amukurikirana ariko aramuronderera ubuzima bwiwe akambwira amajambo nk'aya kweri ino kanzi narayambaye ubwa mbere ndahemukirwa kandi mpemukirwa n'umuhungu nakunda nari nishizemo mu maraso cyamemukirwa umunsi mubi nari nayambaye kuko ari kado yari yampaye zingo tugire tuyage ibindi bintu byiza mu rukundo rwacu none n'ubu nongeye kuyambara ndahemukiwe none wampoze ni uteri mikoshi koko nzogute cyangwa nzogire Wow, baby! You look good. Thanks. You look good, baby. You know? Narizi neza yuko iyo kanzu kazo kukubera. But I see. You are beautiful. Uri mwiza mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Nta wundi mukobwa mwiza nka wewe. Thank you. You are so beautiful, baby. You know? Your colors. Niyo muzu, your dress nakuguriye. Asante sana mpenzi. Thank you, baby. Okay.
amashira ugiye none hari umwana w'imfuvyi yari yefu naringiye kuraba. I can give you naringiye kumufasha. You know. tujane none Yani twojana another day. kubera Reka nijane jenyene undi munsi waberewe. murakoze gusa shira akajambo nashaka tuze kuvugana tuza kubona nasanga pinone Nukuvuga ngo ariya mbayo ku mugoroba ndafite ibintu nza gukora vy'akazi. I think today no, but tomorrow canke undi munsi byo babitevye ngo mbuno munsi nta kibazo be. You are free, urashobora kumbwira. You have some time, urashobora kumbwira baby. Come on, tell me. shira urazi ko mbwiye ko nkunda Yes baby. mfise surprise yawe Oh. You are welcome baby. Karibu umbwire surprise. What? isimbanyi yawe Come uca on. turonka imfura yacu Come on, don't joke baby. Baby, don't joke. I said don't joke baby. Okay? I know that you ko uri kuri planning. Nacho finat. Don't joke. Hamna kucheka cheka. Sema tu unataka unichekeshe mama. Unataka unichekeshe? ko ndafina ni surprise nayo naguteguriye fise inda yawe Wone uri kuri planning. Planning urazikorera umuhungu wa mbere twatanguye kuryamana ivyo nivyo uzi niwe wankuye iki I know. Ivyo nakukuye si wowe gusa nuba nakuye. Man guys, nakuye benshi. Ngira gusa wone uri kuri planning. jewe planning narayigiye ko ariko ndayiheba Ay mama. Ay mama. Ahubwo mubwiye ko ufise inda. none nkunda Ndagukunda but kuvyara uno musi never. none manzureke none naguma njya kuri planning kwira ryari ndacyari inkumi sindavyara n'umwana numwe cyangwa manja kuri planning bizohererahe Okay. Wariziko nitwa Tarsis. none ufise akazi tuzobaho Nitwa Papa. Nitwa Papa umwana. Okay? Ndafite umugore twanditswe narafashe idarapo ndarahira. Ndavuga ati baravuga ati Harerimana Tarsis. Uri tayari kubana nawe? Ndavuga ati yes. Je suis marié. Reka ndabikubwire neza. Ndubase nushake kunsamburira urugo rwanje. Kandi jewe sinshobora kuvanga abana. That is the why nari nakubwiye ngo jya kuri planning. Mama, do you see? reka imikino If you know, you know. ushaka kumpima ko ngukunda reka kugira imikino imisi yose najya muhire wako ntari bwamubona Ijya chambrette ndayipanga kugira ngo umukobwa wese nze ndaronka ukuntu ndamuvusha. Badoye mugabo jewe ahantu nandakubye ko ngiye kuraba umwana w'imfuvyi. Ntabwo ari umwana w'imfuvyi ahubwo ngiye kuraba umugore wanje. Kindi naco uratwara utamena. none umwana azosha bo wande Je suis marié, Pelenkoni. Les pays. No! I say no. Stupid. ariko bebe I no baby. I don't touch you. kuba umugore wa kabiri basi Jewe abagore babiri. Ni Imana yo habibi manira. Nakugeja kuri planning. Nituzovyana na wewe. Oh my God. Je suis marié. I répète. Je suis marié. Désolé. kubera iki none ungire yibi reka mba ndarindiye uyu wewe hari igihe yohinduka simpamve nkora nk'amabi nakoze ubwa mbere kuko n'ubu ndacicuza Zira filme bifatanije hamwe na Rukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye ya mariage dote n'izindi manza Film, documentaire na
clip. sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane. Ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Rukundo TV. Kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye. Kabijya rero kuri abandi musama bamifuza imipira ya Rukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshye. Ushaka umupira wa Rukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzoca ugushikira byoroshye. N'abashaka kugendana n'abakinyi ba Rukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye, Rukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote amamariage eka n'ibiteremo bitandukanye. Mukeneye ababatwenza Rukundo TV irahari. hano mukazodusanga muri Blessing Market.